If make sound. Yes. Ahubwo reka nkoreka akantu kamwe. Urashobora kundangira abagore bapfubuga bapfubye nkabapfubure. Karekana nivyo bintu. Abazimu tabara umugaragu wawe mwizina rya toka yarantabaye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimugahagarare mu nzira z'abanyabyaha ntimukicane n'abacokoranye hose. Yesu atabaye maraso yawe habaye umviriza nje nkeneye nimba ufise wananje iyo mpfubuye nk'abagore nk'abatanu turaryambaye magana 2 mba ndabyose rero muri ivyo bihumbi 200 wumbe n'abagore urabapfubura bangana nanyo je baranzi rero abo bagore iyo mpejeje kubapfubura wewe nk'umukomisionere wabandangiye ndashobora kuguhonda nka 30 ntawiga ibintu muraja kurema ngo mu past mbenda kuba iyo bapfubuye wamubona bigenda neza jewe ndafise n'ukuntu ndirambo nkuko unyangoroye burya muhini warambo gatoye ndumva we twoganira bizima banga kugira unezeza abagore yo muti wo kuvutura neza ndawuvuze ni mama ahubwo ufise nk'amafaranga ngaho uramponda hanyuma ndakuronderera uwo muti je nanje ikintu cyose abwa kugira ngo umugore wanje mbone yishimye mbone ko namutunganirira no gikora impango aho nkwereje fati ndakwereke ko ndi mu nzira ya nyayo nanda yatoje hajya hepfo aba bagabo babirura bazi abo wagasore na dadaye komera bijyana n'abari bayampaye kugira nje kubereka Yesu umviriza rero ibyo bintu byo kuzamaraja muhenda abantu ngo Yesu ngo yaje Yesu nta mwanya afise reka duhiga gafu aracyari ngo rego ukeneye kuba Yesu aracyari bize kuvuga nimba ukeneye ko uvududuha umugore akubona akavuga ati intari raje mu kuvuga bwa mbere na mbere urahengera hajya izuba rigiseruka mu gaturuturu izuba rigiseruka ugacufata ibuguma yawe kwiga ugiye gusohora ufata ibuguma yawe aho rero uba wamanjije kugira iki imbere yuko urindira ico gitondo kiza uramanza ugafata umubu w'ingumba ukawufata ukawica sibyo ajya amaraso aba yaranyoye ukayagumiza ngaho mu ntoki ugacufata isazi yapfuye mugabo yapfuye ikiri sugi turaryambaye isazi yapfuye ikiri sugi nayo nyene ukayiciraho nyene urantegera ugacufata isusa ukaja utsiritiramo ngaho nyene muri ya maraso yiki y'umubu n'isazi amaraso ugacufata na acide ugacushira ko ngaha ntiyo gutabu oya kandi kubera ya maraso yantuzenya bica bivangana ntibigifise ubukari rero ugacusiga kuri ya buguma aho umugore akubonye ariruka akavuga ati shwima isagi yisugi n'umubu wisugi no bimenya ngo ibyo rero abica bisabwa kunyongera ibindi bihumbi 10 kugira navyo ndabigusobanurira ayo ufise naho kwa heri my friend yabasubiza ibyo bihumbi 10 rega sinyu none wagira ngo ni wa mugabo ibihumbi 10 byanje biragiye wa mugabo ushaka kubona Yesu ndakoroye ni bibiri